Satani mu bintu adashobora gukora harimwo kuvuga ukuri. Satani ngo aravuze ukuri? Oya, ari ikindi ashoboye, avuga igice cy'ukuri, aguhendesha igice cy'ukuri. Burya na Eva yamuhendesheje igice cy'ukuri. Ni umunyabinyoma. Bibiri iravuga ko ari wese w'ibinyoma. Muri Yohana 4 umurongo wa 44 haravuga yuko Satani yahoze ari umwicanyi kandi ari wese w'ibinyoma. Mwebwe murabaso wa mugwanizi, kandi byose yifuza nivyo mushaka gukora. Uwo yahereye ubwa mbere kuri Adamu na Eva ari umwicanyi, kandi ntiyahagaze mu kuri, kuko atakuri kuri muri we. Iyo avuga ibinyoma avuga ivyiwe, kuko ari umunyabinyoma kandi ari wese wavyo. Satani ni wese w'ibinyoma. Byavuga byose n'ibinyoma, akavuga igice cy'ukuri. Ibyo mubimenye. Aracurika ijambo ry'Imana akarishiramwe ibinyoma, akavuga ukuri gukeya, hanyuma ibindi akabishiramwe ibinyoma. Akarorero, arashobora kuvuga ngo ntuzopfa, ahubwo uzohinduka. Rega na Eva niko yamubwiye, oya nimuzopfa, ahubwo muzoca muba abanyabwenge nimwakiryako. Aho gupfa ahubwo uzoca uhinduka umunyabwenge. Ntuzopfa ariko uzohinduka umunyabwenge nk'Imana. Uzokwama uronka inyishu, akakumvisha ko uzokwama uronka inyishu y'ibibazo byose, y'utuntu twose. Eka sivyo, canke akaguhenda ngo bikore. Nta numwe azobimenya, n'abavyeyi ntibazobimenya, no mwishengero ntibazobimenya. Bikore uko biri kose, rega n'abandi barabikora. Byo n'ibinyoma vya Satani, n'abandi barabikora. Kandi nivyo, hariho abantu benshi kwera uzawumva bariko barabivuga, abandi bo ntibabikora. Abandi n'abandi, burya wewe ni wewe. Kandi burya agakiza ni individuel, agakiza ni kuri gatwe kawe. Nturaba abandi ngo barabikora, wewe raba wewe. Ni wirabe wewe wenyene. Abandi akabahenda ngo noneho nakaha gatoya. Ako kantu n'akantu gato cyane, nakaha gatoya. Ndakumenyesha ko atacyaha gito gihari. Icyaha ni icyaha, nta kitoya nta kinini, byose icyaha ni icyaha, cyitwa icyaha. Rero ntazoguhende ngo icyo cyaha ni gito. Gukora icyaha gito nico kimwe no gutwara inda, kuko kirakura. Kimaze gukura kikavyara urupfu.